Niki uzi ku gihe canke igihe ugifata gute mu buzima bwawe bwa buri munsi? Umuhinga John Woo mu gitabo ciwe yise Timing yavuze ibintu bikomeye ku bijanye n'igihe, bimwe bimwe abantu tutazi cyangwa abantu twirengagiza buri munsi. Uyu mugabo yaravuze amajambo akomeye ariko ayashira mu bice bitatu vy'ubuzima, aho igihe kigaragara ico kimaze mu buzima bwacu. Rimwe tuba twiyumvira yuko igihe ari ukuvyuka umuntu akarya akaryama hama ubuzima bugakomeza, ariko uyu muhinga we yarabisobanuye neza. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibice bitatu ugomba kumenyeramo ikintu bita igihe, umenye n'inkomezi z'igihe muri ubu buzima. Uyu mugabo mu gice ca mbere yaravuze ngo igihe nibwo buzima kandi igihe nico kigena ubuzima bw'umuntu, kandi wiravye neza mu buzima bwawe uzosanga ibintu vyose biberaho igihe cavyo. Nico gituma bakunda kuvuga ngo mu gihe gikwiriye ngo Imana ikora ibikwiriye, kandi n'Imana ubwayo niyo yashizeho igihe ngo kandi Imana nayo nyene ikorera mu gihe. Niyo mpamvu rimwe ukunda gusanga n'umuntu rimwe asenga ntibikunda, ariko igihe c'Imana kigeze ibintu bigakunda. Muzokwitegereze bavuga yuko umuntu avukira mu gihe ciwe, yamara kubaho igihe ciwe gikwiye aha kw'isi akayisiga akagenda. Rero menya yuko mu buzima uriko urabaho mu bihe, uriko urabaho mu bihe vyawe, uriko urabaho mu bihe vyagenywe n'Imana. Rero nivyo uriko uracamwo menya yuko ari bihe. Ubuzima yabusiguye yuko ari bihe, ukuvuga ngo ikintu bita ubuzima ni ibihe bigenda vyisubiranya hama bikazokubaka ico kintu bita ubuzima. Kabiri, igihe canke ibihe nivyo bitegeka canke nivyo bitegeka ubuzima bwacu, nivyo bitegeka isi. Uzorabe kenshi mu buzima bw'umuntu haragera igihe agategeka canke umuntu akagera igihe akaba mu bihe vyiza. Rero mu gihe igihe kiwe kitarashika, mu gihe igihe kiwe kitarakunda, ubuzima bwe bushobora kuba ari bubi, ubuzima bwe bushobora kuba ataco bumaze. Mugabo mu gihe gikwiriye ugasanga uyu muntu arabaye uwundi muntu, canke ya muntu yarakomeye aciye yaba wo hasi. Niko gituma akunda kuvuga ngo umuntu uzomwerekwa n'igihe, canke ibintu vyose wipfuza uzobishikanako n'igihe. Igihe rero nico gitegeka ubuzima. Nico gituma akunda kuvuga ngo habaho ibihe vyo gusonza, hakabaho ibihe vyo guhaga, hakabaho ibihe vyo guhigwa n'ibihe vyo kunezerwa. Ibintu vyose bihagaze mu gihe, ni timing. Rero ubuzima bw'umuntu aba abayemwo butegekwa n'ibihe. Ico wokora ico cose ibihe vyawe bitarashika ntibikuraho kubabara canke ntibikuraho kunezerwa mu gihe igihe runaka kitaragera canke igihe kitarategeka ngo ibi nibibeho. Ica gatatu uyu mugabo yarangirije akavuga ati umucamanza wo mw'isi w'ukuri kandi mwiza ni igihe. Igihe nico kizokwereka abo wari ukwiye kugumana nabo, igihe nico kizokwereka aho wihendeye, igihe nico kizokwereka ivyo wari ukwiye gushira mu ngiro n'ivyo wari ukwiye kureka. Nico gituma uyu mugabo yavuze ati mwitondere igihe. Igihe nico kintu ca mbere kw'isi gishobora kugena igeno ry'umuntu, ryaba ryiza canke ribi. Mugabo igihe kikagira gute, kikabishira ku murongo vyose ukabona ukuri. Umba waribesha canke wishira hejuru ugasanga warihenze, igihe kizobikwereka. Nimba abantu barakubwiye yuko bagukunda ntibagukunde, igihe kizobikwereka. Nimba wowe wibwira ibindi byose uko bitandukanye ibyo byose, igihe kizobikwereka. Mwakoze kumviriza ikiganiro. Jewe wumva ni Roy Jeff kuri FG. Mubandanye mukora subscribe. Nibaza yuko mwatahuye igihe. Murakoze cyane.